rero urabona ubuzima bwejejwe bufise akanovera gatandukanye n'ingeso nziza abo hanze bashobora kugerageza kwigana. kandi ibigize ako kanovera ni la présence ya Mpwemu Yera. Nuko izo ngeso zose nziza zigamije guhesha Imana icubahiro, nuko izo ngeso nziza tuko tuzibaho tuzigaragaza ku bwa Kristo yapfuye ku bwacu, kandi tukaziserura atari mu ngomero zacu mu bushobozi Imana itanga. Bikasinda bicisha amajambo Thématique ba kabiri, umwe mu mirongo nkunda cyane, cyo cyambere ku murongo wa 11 gushaka 12. Nico gituma tubasengera iminsi yose ngo Imana yacu ibemere ko mumeze nk'uko bibereye ihamagwa ryanyu. Ngumviriza kandi ishikishe ubushobozi iciza cyose munezererwa n'igikorwa cyanyu cyose kiva ku kwizera. Ishikishe ubushobozi iciza cyose munezererwa n'igikorwa cyanyu cyose kiva ku kwizera. Hari ibintu bikomeye ngaha. Uyu muntu Mpwemu Yera yeza n'umuntu yavutse ubwa kabiri. Kuvuga ubwa kabiri ni guhabwa kamere gashasha, ni gushishwa ko ryasezerano ryo muri Ezekiel ngo nzobahereza umutima woroshe, nzobashiramwo impwemu, ndabahereza umutima woroshe nk'inyama, ngo bagendeshereze mu byagezwe byanje. None mbega uwo muntu ataciza yumva anezerererwa, hari ijambo rikomeye ngaha ngo ashikishe ubushobozi iciza cyose munezererwa. Iyo umuntu yavyawe ubwa kabiri hari ibyiza anezerererwa n'ibigororotse. Paulo arabivuga hariya muri Filipi, avuga amajambo aryoshe cyane hariya muri Filipi igice cya kane, avuga ngo ivyo kuri vyose. Reka twumve ivyo bintu umuntu yizera anezererwa, ngo ni ivyo kuri vyose, ivyo kubahwa vyose, ibitunganye vyose, ibitanduye vyose, ivy'igikundiro vyose, ibishimwa vyose, ingeso nziza. Ivyo bintu nivyo bimuraje ishinga. Rero hari isengesho Paulo kurasenga hano muri Thématique ngo reka Imana ishikishe ubushobozi ico munezererwa cyose. Rero uyu muntu yizeye agahabwa kamere gashasha, ikintu ca mbere anezererwa si gutunga, si kuba umuntu ahambaye, si kuba umuntu akomeye, si kuba umuntu arenganya abandi bose bwati ujya umuntu arakomeye, si kuba umuntu afise abana beza. Nandira umwana wa Jovi araryoshe kuraba. Urabona umwana ngana kujya anye afata microphone akagana kadansi. Je naravye ari wanje bariko baragira ibintu ntazi. Nayo gakora isansa bariko baratanga. Afise abana baryoshe gose cyane. Ndakunda icana cha Pasteur Gringo cy'Igikorwa cyabazukira twenga umwanya wose. Haleluya. Hari abantu bavuga ati jewe ikintu ca mbere neze ngo kuvyana byanje bisa neza. Bikiga kuri Belge, cyangwa kuri Beams, cyangwa handi hagezweho ni hehe. Hari abantu bose bavuga tujya mu muntu afise ahaba, afise akazu keza, afise iteka, arubashwe. Ivyo bintu sivyo wizera nezererwa. Twabivuze ivyo wizera nezererwa nibitunganye vyose, nivyera vyose, nivya bintu byose bihesha Imana icubahiro. Ngo ivyo Mpwemu Yera arabishitsa mu buzima bwiwe. Haleluya. Ingabire ya Mpwemu Yera niyo gushitsa ivyifuzo vyejejwe byashizwe mu mutima igihe umuntu avuka ubwa kabiri. Ndasubiyemo, Mpwemu Yera yaje gushitsa ivyifuzo vyejejwe byashizwe mu mutima w'uwizera igihe avuka ubwa kabiri. Tuguma tugaruka ukuvuka ubwa kabiri. Imana dufashe cyane. Uyu Mpwemu Yera rero ni inkomezi zidasanzwe. Haleluya. Uyu Mpwemu aduhereza umwandu w'uwo mwidegenzo Yesu yapfuye ngo duhabwe. Twashobora ati Yesu wapfuye kugira ngo nidegenze. Haleluya. I'm no longer a slave to sin, I am a child of God. Kandi bivuga ko twidegenza rwose. Mugabo ninda tuma mwidegenzo turonka vy'ukuri, ninda tuma vy'ukuri tuba abantu bidegenza ku cyaha. Paulo andikira abarumani aje kuvuga mu gice c'indwi ingene ugendera mu nkomezi ziwaguma ari umuja w'icaha. Ngwewe jewe ndagoye ndazonkiza inkomezi z'icaha. Ico gice c'indwi nikivuga uwizera, kivuga umuntu agaragaza kugenezeza Imana mu nkomezi ziwe. Nkuko Paulo yarabibayemo bigaragaza kiri umufarisayo, kandi wamenga arabishobora. Kuko handi avuga ngo kugoroka kuzana n'ivyagezwe ntahogeze icangaya. Ariko mu gice c'indwi yerekana ko vy'ukuri bidakunda ko uwo muntu ari umwidegenzo nyakuri.
n'abantu inyuma babona umenga Pawulo yabishoboye, babona umenga inyuma bayeho ubuzima bw'ingeso nziza, ariko nta mwidegemvyo yari afise. Pawulo aja mu gice 18 agashaka ku rufunguzo rw'umwidegemvyo ari Mpwemu Yera. Nivyo aba yavuze mu gice 6 ingene ubwa mbere na mbere ari Kristo apfa ngo tubohore ubuja bwose, kuko wigiye yapfa ku musaraba ngo yabambanye akamuremere kacu n'ivyo gahambye n'ivyo kifuza, ko umuntu wacu wa mbere wa kera ngo yabambanye nawe kugira ngo duhabwe umuntu mushasha, ngo tugende mu buzima bwo kuzukana Yesu Kristo. Igice 6 ku murongo wa 4. Mugabo mu gice 18 acerekana ingene ubwo buzima bwo mwidegemvyo Kristo yapfuye ngo duhabwe, uwuza gutanga uwo mwidegemvyo akawugira ubuzima muri twebwe ni Mpwemu Yera. Mu gice 18 atavuga ati nukuri bari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Ku murongo wa 4 acavuga ati icyangera c'icaha n'icurupfu ivyo bineshwa n'ikingera ca Mpwemu Yera w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu. Umurongo wa 4 ndawukunda ngo kuko ivyo ivyagezwe bitashoboye gushitsa Mpwemu Yera yaje kubishitsa mu buzima bw'uwizera. 18 ku murongo wa 4, kuko aho Mpwemu Yera ari hose niho haba hari umwidegemvyo nyakuri, kuko aho Mpwemu Yera ariho haba hari umwidegemvyo. Ico gikorwa rero aragikora mu buzima bwacu, kuko Pawulo avuga muri Korinto wa 2:3-18 avuga ati tweho rero nitwitwikiriye nka Mose, aho hari ubwiza yakuye ku musozi aguma yitwikira ngo yise ntibarubone, ariko ubwiza twebwe duhabwa si bwa bwiza bwa Mose bwagenda buraherengetera, ariko n'ubwiza bugenda bwiyubura, kuko ubwo bwiza tubuhabwa na Mpwemu Yera ariwe mwami, ariwe le Seigneur, ari waganje muri twebwe. Haleluya, Imana ihabwe icubahiro. Mwabonye rero ubuzima bwejejwe Pawulo abwiranya n'ubwiza hariya muri Korinto wa 2:3-18 mu cyo kakagozi k'inzahabu gashira hamwe ivyizegwa by'agakiza, aho yamenyekera yarabatonje yabahamagaye basinje yabahaye ubwiza. Bwa buzima bwejejwe buri muri burya bwiza nyene, kuko hano Pawulo agereranya uguhingurwa na Mpwemu nka bwa bwiza Mose yari afise. Ashaka ikintu kimwe niko ndanyarutsa, ubuzima bwejejwe iyo tubuvuze wumva ari ikintu kiruhije, ikintu kibabaje, kuko ni ikintu nyene kidukonyagure, numva ugasigara nyene uvuga uti je none gamara ibigo bya ugasura kandi ukagerageza ugasura mukinginga Imana. Ariko Pawulo avyite mo positif, ijambo riryoshe ridukwega ubwiza. Igihe Pawulo avuze ngo abasinanje yabahaye ubwiza, nivyo ni bwa bwiza tuzokwirijamo mu ijuru, ariko ni n'ubwiza turonka uno munsi bicibwa ca Mpwemu Yera kitweza, agenda atumanyurira ko akamuremere ka Kristo, agenda atumanyurira ko ingeso za Kristo kandi zifise ubwiza budasanzwe. Imana ihabwe icubahiro. Nimwovuga ngo amen. Ngira mvuge igikorwa ca kabiri kubera umwanya, nza kuvuga ibikorwa 7. Urumva simba afise umwanya munini cane, nje ngere Mpwemu Yera atweza mugabo yeza abamanje guhabwa urufatiro rwitwa kuvuka ubwa kabiri. Reka turari igikorwa ca kabiri. Mpwemu Yera aratumurikira, aduhereza umuco ngo dutahure ivyanditswe. Imana ishimwe cyane. Mpwemu Yera twamuhaye kugira ngo atumurikire, atubere umuco, aduhishurire ijambo ry'Imana, aduhishurire igikorwa ca Yesu Kristo. Hari amajambo nkunda cyane ashaka dusoma, nimba Pasteur Gringa ari hafi ashobora kuyadufasha. Hariya muri Korinto ba mbere 2:9-12, abo Korinto ba mbere tujane n'abandi cya kabiri ku murongo w'9 gushika ku 12. Turasoma muri Korinto ba mbere igice cya kabiri ku murongo w'9, aravuga ngo ariko nk'uko handitswe, iby'ijisho ritigeze kubona n'ivy'ugutwi kutigeze kumva, bitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, byose Imana yavyiteguriye abayikunda. Ariko Imana yabiduhishuriye muri Mpwemu wayo. Mpwemu asesa byose n'ibihishijwe vy'Imana. Ninde mu bantu azi ibiri mu muntu atari Mpwemu yiwe iri muri we? Niko n'ivy'Imana biri, nta ubizi atari Mpwemu w'Imana. Ariko tweho ntitwahawe impwemu y'iyisi, ariko twahawe Mpwemu ava ku Mana,
kugira ngo tumenye iby'Imana yatugabiye. Haleluya. 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 Reka ndakubwire bizoshika ndabikwifurije mu buzima guhabwa ingabirano idasanzwe. Urara mu mwanya ushobora guhamagara n'umuntu wa mbere w'umutunzi adasanzwe ahugabira inzu yiwe, hanyuma aza kwigabira agacatsi imodoka akagenda bikaba ko winjira. Mwari mubizi hari inzu bari kugabiye urara hanze kuko utazi n'ingene bayugurura. Ndabwije ukuri hari inzu nawo gusiga muri salo ingene toilette bayugurura. Je madame yarambye ko yagiye mu hotel ikomeye cyane, madame arasuje igisirimu ambye ati biranga ko nja muri toilette. Ndiyumvira bigenda gute, bafyondahe amazi bigenda gute ko tabuto nimwe mbona. Reka ndakubwira hariho ndakwifuje kuzohabwa ingabire gushika utakaza umutwe kavuga ati ndaherahe, ugacomagara wa muntu yayiguhera ati hewe erega biranse mperehe nshehe. Reka ndakubwira ibintu duhabwa mu gakiza ni ibintu uca duhabwa n'umuntu atumenyereza, umumenyereza, avuga ngo umumenyereza. Haleluya. Haleluya. N'ivyo amaso atigeze abona, ivyo umutima utigeze kumva, ivyo nizo twahawe muga dushobora kubitahura ngo uyu Mpwemu twamuhawe baduhishurire ivyo twagabiwe. Mani habe cubahiro. Iyo Pawulo ko yavuga hariya mu Banyefeso igice cya mbere kuva ku murongo wa 18 avuga ati ndabasengera yemwe Banyefeso kugira ngo amaso yanyu yuguruke, kugira ngo imitima yanyu ibone ivyo mwizigizwa no guhamagara kwayo ingene ari bihambaye, n'ubwinshi bw'itunga ifise mu bera bayo, n'ubwinshi bw'ubushobozi ikoreshereza muri twebwe, mumenye bwa bushobozi bwazura Yesu bibapfuye. Haleluya. Turi hano kugira ngo Mpwemu Yera azatwugurura amaso ku byabaye. Ubu rero ntarashika kure bashanga ari kuri kino kintu. Igikorwa cya Mpwemu yacu kuduhishurira ivyakoretse ku musaraba n'ico bisobanura ku buzima bwacu, kiba cahereye igihe tuza kuri Kristo. Ndasubiye kandi kugaruka hahandi nyene. Igikorwa cya Mpwemu Yera cyo kubandanya aduhishurira, Mpwemu Yera agikorera ba bantu nyene no mu ntango yugurura amaso agatahura ubutumwa bwiza. Musi we Paul yaragiye mu gisagara c'i Tesalonike mu ntara yagutse y'i Makedoniya, avuze ubutumwa aratanguza ishengero haheze n'indwi zitatu gusa haca hazihamwa aca arirukanga abasiguko. Hanyuma ari kwandika hano mu gice cya mbere c'ab'i Tesalonike ndushobora kuhasoma hose, igice cya mbere ku murongo w'8 arabashimira ingene bizeye ubwa mbere. Mugabo ashitse ku gice cya gatatu ku murongo wa 2 n'umurongo w'7 n'umurongo wa 10 avuga ingene abo nyene bizeye, avuga narinze kandi ukwizera kwanyu kwaramamaye ahantu hose. Amaze kuvuga ko bizeye agace avuga ati ndifuza kuzoza kugira ngo mbandanye nsindagira uko kwizera, kugira ngo mbandanye nkuza uko kwizera, kugira ngo mbandanye no suppléer à ce qui manque à votre foi. Mu gifaransa ko bavuga kugira ngo nterere nongere nkuze uko kwizera kwanyu. Mpwemu Yera abandanya akuze ukwizera kwa ba bantu bwa mbere yugurura amaso agatahura ubutumwa bwiza. Ubu ndasubiye kuri hano wacu hari ibintu jewe nigisha utazopfa utahuye, kuko bwa mbere na mbere utaruguruka amaso ngo wizere ubutumwa bwiza. Hariyo ivyizerwa rukristo, hariho inyigisho abantu bakava mu nyigisho bakiguta muri izo bakaja mu zindi, ariko ntibigire ubuzima. Kubera iki? Ubwa mbere na mbere abo Mpwemu Yera akuza mu bumenyi ni ba bantu ubwa mbere na mbere yugurura amaso bakizera. Ikikorwa cya Mpwemu Yera cyo kutumurikira mu vyanditswe, Mpwemu Yera agikorera ba bandi n'ubwa mbere yamurikira bakizera bakaza kuri Kristo. Rero cyane kuba twita conversion, guhindukirira Kristo, guhindukirira Imana, kigizwe n'ukwihana hamwe n'ukwizera. Iyo kitabaye Mpwemu Yera ashobora kubandanya guhishurira ayandi mabanga. Nashaka kugira ikintu kimwe, wowe uri kuranyumviriza, nta yandi mabanga Imana ifise yo guhishurira itakubwira ibanga rya mbere rikomeye rijanye n'umusaraba, rijanye n'agakiza, rijanye kuri umunyavyaha.
nariko ndabwira abantu numviriza jewe ndatangara ingana nashobora kuja hari ibintu amawudio abantu bahanahana ku matelefone maze iminsi numva mbere si n'iminsi n'imyaka ugasanga abantu b'abapagani mu gitondo mu biro azindukira kuri yodio aheje akayirungikira abandi yaheza agaca yibandaraza mu buzima bw'ivyaha ngo yamenye ibintu bishashe muri yodio nashaka kubwira umuntu ariko aranyumviriza nta zindi nyigisho Mpwemu Yera yifuza kuguhereza kuko ikintu cyonyine Mpwemu Yera afise abwira umunyabyaha ni cya kintu twavuga azokwemeza abisi ibyaha muravyibuka tubisubiremo azokwemeza iki ivyicaha akora abanyabyaha ubwa kabiri ivy'amateka ko hari urubanza ku munyabyaha ubwa gatatu ivyo kugororoka ko Yesu ari we ngabire kugororoka ushobora gutuma umuntu acira urubanza rw'Imana ndasubiye abo bantu bahanahana izodio bakagumana bapagani ku munsi akarereka audio shasha ya Pasteur naka ntavuze izina mugabo akaguma ari wa wundi uwo muntu Mpwemu Yera kuramuganiriza muri zodio ndasubiyemo umupagani Mpwemu Yera yifuza kumuhishurira ibintu bitatu gusa nta kindi abantu bariko barava ngaho bajya kurondera bavugishwa ngo Imana yabwira ayi Bujumbura rero nta muntu n'umwe ngaha anye adafise amasezerano n'umupagani w'umusambanyi w'umwicanyi bose Mpwemu Yera yarabavuze b'ikintu si ibintu bajyaga bene data Mpwemu Yera ntafise ikintu na kimwe avugana n'umunyabyaha kiretse ibi bintu bitatu kumwemeza ko ari umunyabyaha kumwemeza ko ari urubanza kuri we ivy'amateka n'ivyo kugororoka ko Yesu ari watanga ingabire kugororoka biciye mu kwizera nimba ufise umupagani muganira nta kindi kintu akeneye kumva nta yindi yojo akeneye kumurungikira gutangura umunsi uhimbaza gutangura umunsi uvuga ibindi oyaye ubwo sibwo butumwa Mpwemu Yera afise ku mupagani azokwemeza ivy'icaha ivy'amateka n'ivyo kugororoka abo bantu rero yahaye iyo ngabire y'ukwizera nibo rero abandanya ahishurira ivyo bagabiwe muri Kristo Yesu ariko igikorwa twita igikorwa ca Mpwemu Yera cyo kubandanya ahumekera uwizera ngo atahure umugambi wagutse yinjijwemwo n'ubuntu bw'Imana biciye mu kwizera ariko ndumva amajambo bringo yosubira kandi akayasoma Abanyefeso igice ca mbere ku murongo wa 15 gusha kuri 23 n'amajambo aryoshe 1:15 gusha kuri 23 dusome ico gituma nanje numvise ukwizera umwami Yesu kuri muri mwebwe n'urukundo mukunda abera bose ntahengeshanya kubashimira Imana mbahoza mu kanwa uko nsenze ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo data wa twese w'ubwiza ibahe umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya ngo amaso y'imitima yanyu yihweze kugira ngo mumenye ivyo mwizigizwa n'ihamagara ryayo ivyari vyo mumenye n'itunga ry'ubwiza ry'ishamvu ifise mubera mumenye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza muri twebwe abizera nk'uko kwa gukora k'ububasha bw'ubushobozi bwayo kungana uko yakoreye muri Kristo hamwe yamuzura mu bapfuye ikamuvyagiza iburyo bwayo ahantu ho mwijuru imushize hejuru cane y'ubukuru bwose n'ububasha bwose n'ubushobozi bwose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa si muri iki gihe gusa ariko no mu gihe kizoza kandi yamushikirije byose ibishira munsi y'ibirenge vyiwe kandi muhishengero wabe umutwe waryo wo gusumba byose niryo mubiri wiwe unengesera byose hose amen. Ibintu natangura kuvyagura nitwumva ngo ikintu gikomeye cyo kugumana nuko Mpwemu Yera tumuhabwa kugira ngo duhishure bino bintu twaje mu biragutse kugira mugenza ngo biragutse gusumba kuvyibaza n'ivyo ubwiza gusumba kuvyibaza nibihambaye n'ivy'agaciro gusumba kuvyibaza birabohora gusumba kuvyibaza n'ivy'ubushobozi gusumba kuvyibaza Mpwemu Yera yamaza akago rero ugutahura ijambo ry'Imana
mu bukristu si umwimenyerezo w'ubwenge umuntu agerageza guhinyanyura ngo agerageze gutahura no gusobanura. Ni ingabire ya Mpwemu Yera gutahura bino bintu, gutahura ijambo ry'Imana. Ni ingabire Mpwemu Yera ahereza abantu ku buntu. Igihe isezerano rishasha ryariko riravugishwa mu isezerano rya kera, igihe imigisha turimwo yariko iravugwa n'abavugishwa mu isezerano rya kera, bavuga yuko gushika ku mutungo, gushika ku muntu muto ngo azoba uwigishijwe n'Uhoraho. Isezerano rya kera ivyagizwe vyabikwa mu rusengero, bigasoma ku munsi n'abaherezi, akabisobanurira ishengero. Ariko isezerano rishasha uwizera wese ari habité par le Saint-Esprit. Mpwemu Yera aba muri we. Niyo mpamvu igihe Yohana yandika icete ciwe hari inyigisho nyinshi z'ibinyoma yagerageza kubabwira ati umviriza kwa kurobanuzwa amavuta mwarobanuzwe yaba ariko aravuga Mpwemu Yera. Mpwemu Yera umwe mwahawe igihe mwizera abigisha vyose. Ntimukeneye umuntu wo kubigisha. Tuhagaruka ingene ingabire yo kwigisha Imana ikoresha kugira ngo abantu bakure mu gutahura. Yego aravuga ati nimukeneye umuntu abagira abaja b'ubwenge atari bwo, nkuko Pawulo hava vyandikira abikorosayi ati mwirinde umuntu abagira abaja bw'ivyiyumviro atari byo, kuko bwahawe Mpwemu Yera, kuko ngo niyaza ngo azobagendeshiza mu kuri kose. Imana ihabwe icubahiro. Urashaka tugure Bibiliya zacu zo muri Psalm 119 Zaburi 119. Hari amajambo aryoshe yerekana ingene ugutahura ijambo ry'Imana ari ingabire Imana itanga. Bene data, it's amazing, biraryoshe kubona ingene Imana ishobora gutanga ugutahura, ikaguhereza umuntu atize, ikaguhereza n'umuntu yize. Hari umwongereza yigeze kubaho mu 19 bamwita umuganwa w'abavuga butumwa, kubera yari umuvuga butumwa wa mbere mu gihe ciwe, yitwa Spurgeon. Rero umuntu yamwigishije ivyizegwa byamugora gutahura, nk'ukwiganza kw'Imana cyangwa gutoranya kw'Imana. Yari umukecuru atize, yicaye akamwigisha, akamusigurira ibintu atatahura. Umwe mu bavuga butumwa bakomeye cyane yitwa Moody, yari umuntu w'umukodoni yajisha ibirato, ariko biciye ku kwizera no kwiyegurira Imana yahindutse umuevangeliste wa mbere. Yatangiye gushira ibikorane vyo hanze bikomeye binini cyane imbere yuko Billy Graham ahava akaza. Hari undi mukordonier nizeye yuko abiga Sunday school bamwiga, naragiye dimanche ngira mwarabonye mpagurutse hari ngenda kumviza abandi ngene ariko bariga, hanyuma numva ariko bariga mu misore yitwa NIKIZA. Vyarandyoheye cyane kumva ko abana bacu bashobora kwiga aba missionnaire kuva bakiri batoya. Hari undi mu missionnaire ari we yatanguje novuga nti igikorwa c'ijana butumwa mu mahanga, ibihugu byose bisinziriye. Umuntu yatanguje mouvement missionnaire mu kijaja 19 tumwita le père de mission moderne. Yari umukordonier ariko ahinduka urufatiro rudasanzwe mu gikorwa c'ijana butumwa mwisi. Je vite gute, ariko abantu bose Imana yabahaye ingabire idasanzwe. Umuntu yaduhaye igitabo c'ingenzi uno musi gisomwa gusubira ibitabo byose havuye Bibiliya. Mbega yari yarize yitwa gute? Ntawe mvuga, mugabo ntigeze yiga. Atwandikira igitabo kidasanzwe kiryoshe, igitabo c'ingenzi. Biratangaje ingene Imana itanga ingabire y'ubwenge ku bantu menga n'abatungu, abantu menga barasanzwe, abantu nka William Carey namubabwiye yashora ibirato, ariko akaba ariwe yatanguje kuba cijana butumwa mu mahanga ayandi mashengero yose asinziriye. William Carey. John Bunyani yatwara igitabo c'ingenzi, ntiyari yarize. Abantu nka Dwight Moody n'abandi bose. Biraryoshe ingene Imana ishobora gutanga ingabire. Hari abantu bambwira ati oya Pasteur apotre, wowe ugenda kwigisha ruguru. Ntabwo ati ndagenda kwigisha ruguru neza, ntimaze imyaka je nigisha ruguru. Ngo yabaje abantu bashobora gutahura ibintu wigisha. Nama naduze kandi bakantahura. No muntu umwe ndabona umukecuru ariko arantahura kandi ati haleluya. Reka tumukomera amashi. Gutahura ni ingabire y'Imana. Zaburi 119 dusome mirongo mike yitwereka ingene Imana ari itanga
ingabire yo gutahura ijambo ry'Imana. Umurongo wa 18 aho dusomere Zaburi 119. Umurongo wa 18 haravuga ngo kwezesha amaso yanje kugira ngo mbone ibitangaza byo mu byagizwe byawe. Suramo kandi kwezesha amaso yanje kugira ngo mbone ibitangaza byo mu byagizwe byawe. 34 umpe gutahura nanje nzokwitondera ibyagizwe byawe. 36 nunyigishe guhitamwo neza no kumenya ubwenge kuko nizeye amabwirizwa yawe. Haleluya. Nashaka kuvuga ibintu bikomeye. Imana nitanga ingabire yo gutahura ijambo ry'Imana. Ndazi ko hano hantu nzohigisha inshuro nyinshi. Ndabasabye, niyo mpamvu Pasteur asengera ijambo ry'Imana tutarahaguruka. Niyo mpamvu utaza kwisengera uti Imana mpeze ingabire yo gutahura ijambo ry'Imana. Pepo amashuri ufise ni wikengere gutahura ijambo ry'Imana ni ingabire Mpwemu yera atanga kandi ayiheza abizera bose. Haleluya. Ntugire ubwoba, urashobora gutahura ijambo ry'Imana. Mugabo asabye ikintu kimwe. Aya majambo yose Pasteur Bw'Uwizera dusomeye arimo gusenga. Nuntahuze, wezesha amaso yanje. Harimo gusenga guciye bugufi. Manitegereza ingene yahagaze ijambo ry'Imana umenga hagira ikintu gisanzwe. Bene data, iki gitinyo udafise imbere y'ijambo ry'Imana niyo ntambamye ya mbere tubuza guhabwa ingabire yo gutahura. Nta muntu umwe yaje imbere y'Imana yishishitiye avuga ati Imana reka jewe ndi umutungu, reka jewe nta bwenge ngira, wezesha amaso yanje. Nta muntu n'umwe yaje muri uwo mutima Imana itamuhaye ingabire yo gutahura, kandi itarinze guhanura amano yiwe, itarinze kumwitegereza ngo afise amashuri angahe. Uwo mutima uciye bugufi, iki kintu cya kabiri gikomeye gutahura ijambo ry'Imana, gusenga turakivuze, gusenga guciye bugufi. Iki kintu cya kabiri kwiyumvira ku ijambo ry'Imana. Adusore ku murongo wa 97. Naho Mpwemu yera aduhereza gutahura ijambo ry'Imana nk'ingabire, turafise uruhara rwo gusenga ariko kandi no kwiyumvira. Aha rero niwaca abagore hari abantu nabonye dimanche basinziriye ngaha, wari kubarihisha agafaranga k'ihoteli mwari bukariha. Kubera iki? Wamenga ujya mu zuba kuvuga ibintu bigoye, ugacuvuga ati jewe mu rusengero mbagiye kuruhuka. Hari abantu bavuga ngo mu rusengero umuntu abagiye kuruhuka, kandi vrema bakabishira mu ngiro bakaruhuka kabisa bagasinzira. Ariko tuje mu rusengero tuba tuje ngo tube maso. Ibwira tube dusenga tuwezesha amaso yanje, hanyuma ubwenge bwacu tubukoreshe twiyumviye ku biriko biravugwa. Adusore ku murongo wa 97. Ewe kuntu nkunda ibyagizwe byawe, nivyo ndimbura ukarinda bwira. Amen. Reka nababwire, Dawidi ntiyari Salomo. Salomo yari umuntu aciye ubwenge rwose cyane kuva akiri gutonya. Baramwigishije, yari expose ku bwoko bwose, ku bumenyi bwose. Dawidi yari umwana yahamagawe ari nyuma y'iki, ari nyuma y'intama. Ariko muri Zaburi aravuga ati umviriza, mfise ubwenge no gusumba abatama banje kubera ndimbura ivyagizwe byawe kandi nkabigenderamo. Gutahura ijambo ry'Imana ni ingabire Imana iheza abantu bafise ubwitwarire bwo kurimbura ku murango no mwijoro. Ahandi aravuga ngo abateranye ngo batarabisikanya mu bibanza byabo mba ndi maso ngo nimbura ijambo ryawe. Bashabwira abantu bo muri iri shengero ryacu ryiza Imana yaduhaye, rya Church of God, n'izina riryoshe. Reka tuba abantu bizera ko Imana ishobora kuduhereza ingabire yo gutahura, kuko twasenze twayegeye duciye bugufi kandi twarimbuye ku ijambo ryayo n'umwete. Imana ihabwe icubahiro. Imana ishimwe cyane. Yongera dusubire kuri uwo murongo nyene awusubiremo tubone kubandanya. Ewe kuntu nkunda ibyagizwe byawe, nivyo ndimbura ukarinda bwira. Amen. Uyu muntu arakunda ijambo ry'Imana. Hari akajambo gakomeye, ewe ngene nkunda ivyagizwe byawe. Hari umuntu mwageze mbega urakunda ijambo ry'Imana.
abaye umunyakuri tuvuga ngo yego, kuko ntushobora kurimbura ikintu ku murango no mwijoro utagikunda. Hari abantu ngaha bataryama baguma barimbura kuri mariage, aguma arimbura ku mukunzi wiwe ku murango no mwijoro. Imana ishimwe cyane. Iyo ikintu gikunda urakirimbura ko ku murango na hehe. Hari abantu ngaha barimbura cyane ku murango no mwijoro, ngatari ijambo ry'Imana. Iyo ijambo ry'Imana urikunda urabura amahoro. Ejo twubakanye ko yagize ati je ndibaza ko wamwe rumukorera iki umuntu ibintu byose ubishaka nguvu zose. Ati none n'ibitabo wasomye uri mutonya byangana gute? Ni bingahe? Reka ndabwire sinoharura ibitabo nasomye. Tugeze cyari mu kiganiro numva uwo turi kumwe ko amaze mbega ngo umaze usubitabo binganike. Ndavuga ni bahave bambaza ico kibazo. Kuko ku umunsi waherana n'igitabo. Gushika kirinde gira sinagishira hasi. Iyo ukunda ijambo ry'Imana kandi ntiyari arleke. Oya. Ni Daniel style oya. Ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Iyo urikunda uririmbura ko ku murango no mwijoro. Tumaze imyaka 6 twemenyereza abantu gusoma Bibiliya yose kuva mu itanguriro mu Jesho Yohana. Tukitangura abantu bambwira ati nta barundi bazosoma ijambo ry'Imana. None n'umuvumo ngo y'abarundi ridusoma oya. Iyo umuntu akunda Imana arasoma ijambo ry'Imana. Kira tubwiye batamurundi numwe akunda Imana. Nimba hari umurundi umwe akunda Imana nzomufasha gusoma Bibiliya kandi yose haize imyaka 6. Iyo umuntu akunda ijambo ry'Imana nasoma utuntu dukeyi ngo arahejeje oya, si binakora umenga ariko ararengana. Uzi gituma ijambo ry'Imana rikurambira hahandi twahera. Twabaze kuvuga yuko Mpwemu Yera ashikisha ubushobozi ibyo tunezerererwa. Mpwemu Yera duhereza inkomezi zo gusoma ijambo ry'Imana kuko igihe tuvuka bwa kabiri adushira mu mutima wo kunezererwa ijambo ry'Imana. Ariko niba utavutse bwa kabiri ntushobora kunezererwa ijambo ry'Imana kandi utarinezererwa ushobora kurisoma. Ndiko ndababwira yuko ibintu turavuga ibintu by'urufatiro rwose. Ndiko ndarangiza iyi point ya kabiri ingene Mpwemu Yera adufasha gutahura ivyanditswe. Hariho uruhara rw'ingabire yo kwigisha. Ushaka uti ko mfise Mpwemu Yera nkaba nkunda Imana nzofata Bibiliya yanje je nisomere jenine. Ariko iyo usoma ijambo ry'Imana kandi urikunda usangayo handitse yuko bamwe yabahaye ingabire yo kwigisha kugira ngo bafashe ishengero gukura mu gutahura ijambo ry'Imana. Rero Mpwemu Yera naho aduhereza gutahura nk'ingabire anakoresha abigisha b'ijambo ry'Imana baba barahawe iyo ngabire kugira ngo badufashe muri urwo rugendo rwo gukura mu gutahura ijambo ry'Imana. Tugaje ikintu cya gatatu gikomeye Mpwemu Yera akora mu buzima bw'uwizera. Twahere tuvuga ingene Mpwemu Yera akora igikorwa cyo kutweza kandi akatumurikira udutahure umwandu w'agakiza turimo twinjijwemo no kwizera n'ubuntu bw'Imana. Mugabo kandi tugatubwira ikintu cya gatatu tugire Mpwemu Yera aduhereza assurance. Aduhereza iki? Aduhereza assurance. Reka dusome Abaroma 18:14 gushika ku 16. Abaroma 8:14 gushika ku 16. Abaroma 8:14. Abarongorwa na Mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Kuko mutahawe Mpwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe Mpwemu yo kubahindura abana b'Imana, dutakisha ngo Aba Data. Mpwemu ubwiwe abwiririkanya n'Impwemu yacu ari cabona yuko turi abana b'Imana. Ariko ko turi abana bayo turabaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo, namba tubabazanwa nawe utubone guhanwa ubwiza nawe. Amen. Mpwemu Yera afise igikorwa gikomeye cyane cyo kutwemeza ko turi abana b'Imana, cyo twita assurance. Igikorwa cyo kutwemeza ko turi abana b'Imana. Mbega birakenewe kwemezwa ko uri umwana w'Imana? Mbega birakenewe cyane kuko iyo umuntu atakaje uko kwemezwa
n'umuntu acahinduka une proie facile, acahinduka umuntu vyoroshe kwagwa mu maboko ya Satani, vyoroshe kwagwa mu maboko y'umwansi. Iyo umuntu atassurance afise, aherigeze kumbwira madame, igeze kumbwira musaza wiwe, bigeze kumutuma ku butiki baramuhaye inoti 10,000, hanyuma avuye ku butiki hafi yo muhira, kandi yarakuze, yari muto cyane, acahura n'umuntu acamubwira ngo mpamahera gatonya ndagufasha. Urabona umwana nta assurance aba afise, umubwira ati mpamahera ndagufasha, nazo cemvira ati ega nivyo, ega burya amahera aragoye gufata. Rero iyo umuntu ata assurance afise, ega wosanga ari vyo ndara, ega wosanga ari vyo, bati baramutwara amafaranga. Rero iyo umuntu adafise ukwemezwa, Satani araza, kandi yarigeze kuza mu gitabo c'ingenzi, yongorera mu matwi mu Kristo, aramubwira ati erega wowe Yesu mwarahezanije, wewe n'ivyaha umaze gukora kuva wizeye, burya Yesu mwarahejeje, ngo mu Kristo arabara rwose, ararira, amara igihe yinjiriwe. Iyo umuntu adafise ukwemezwa, Satani ashobora kumumaza igihe yinjiriwe ababaye kandi bidakenewe. Nari mubizi mwemwe ashobora gutuma uwo ukondo ukanganuka. Jewe nkiri mutonya, sinziko namubwiye mama, narigeze kwiyumvira ko narogose kuri Mpwemu yera, sinabwashikira imyaka 7. Wabonye umwana adashobora yakindwira ngo kuri Mpwemu yera, ariko sinzi ngene je natawara kurongota kuri Mpwemu yera. Yari niyo numuzi umuntu nderefura ku telefone, kandi uwo mukozi w'Imana ati ndiko ndandika ivyizego mu gatabo kamwe, ati ndashaka kumbwira kurongota kuri Mpwemu yera niki, simpamvu nigisha ibitari byo. Ariko telefone ndayikubwiye ku telefone ngo aha nyene uko mfise umwanya muto. Narigeze kubura amahoro ngo narogose kuri Mpwemu yera kandi atari byo, kuko Mpwemu yera yemeje ngo wahabirahetse, mubazi ko cyacu kurota kuri Mpwemu yera ngo utabona zoge hariko ngo havyahetse. Ndabura amahoro, ndarira. Iyo umuntu adafise kwemezwa assurance, aba une proie facile, ahinduka agwa mu maboko ya Satani vyoroshe, kuko adafise kwemezwa, adafise icemezo kidashobora kunyiganyiga. Rero icemezo cy'uko umuntu ari umwana w'Imana ni ikintu gikomeye rwose cyane, kiramufasha iyo byose vyase. Reka ndababwira, hari abantu biyumvira yuko ibintu dukora ngaho biduhereza identity. Hari umuntu twajanye ejo, ndamubwira nti nyizeye iki kintu n'amafaranga nagifitiye, ndabwira nti injira muri taxi tugende ahantu ngiye gutora amafaranga. Ndayatora nce ndagwa, iyi taxi yondera ikugarukana hanyene. Aranyitegereza ati kuko yari afise amafaranga menshi y'amadolari, ati niba yanyambura bino umuntu hafi ya mwingere bari bakumwiba amadolari ari hafi 20,000. Hanyuma aza rero umenga ni mangeza, arinjira muri taxi turagenda ahantu. Hanyuma natuza gutora ikintu, gutora amafaranga ahantu. Hanyuma niko natuma ngo bahamagare uwo muntu anzanire ayo mafaranga. Hanyuma acabaza ati mbega ndababwire ko ari inde amuhamagaye, nimubwire ko ari apotre. Ibyo nzina birakomeye. Ujya mutsipari wari muri taxi, acemba aratekera ati ko mu apotre amafaranga yaje ngo jewe ndagaruka mvuye gutora amafaranga ndinjira muri taxi, acambira ngo umukozi w'Imana ngo mu apotre, ngo mbabarire, ngo nari nagitse cyo gukekeranya ngo Imana mbabarire. Ntabwo Yesu ndi mu apotre, jewe ibyo ni zina abavyeyi bamba. Hari abantu benshi ivyo bintu byose ni identity. Mukozi w'Imana naka, reka ndakubwira, ivyo bintu byose umunsi birashobora guhera. Pasteur Gringo sindabikwifurije, umunsi umwe ashobora kwisanga uri ahantu ata abantu ushobora gucanganya bakora gucanganya.
urabona hari abantu ubatse guhagarara imbere y'abantu aca yumva ashize apfuye. Hari n'umuntu uje yigeze kurwara aragwara hanyuma ngiye kumubaza kandi sindi kwenda besha bene ta hano aravuga ngo ibe inkuru ngo apote ngo atangaze kuraye je ndabwira uvuga ndagenda muraba ndabe kubera iki ubabaye arambwira ati apote nta kintu kibabaje kumara iyi misi yose atabona ngo ashaka kumpamagara ngo kuvuga ubutumwa ngo ufise ibintu byinshi cyane Imana yashizemo ngo ariko nta muntu n'umwe ngo ampetse ngo ndabivuge. Kubera kumenga ministeri gukorera Imana ibikorwa n'ikintu murage kwatse biba bihetse umunsi uzo kwisanga ahantu ati abantu babayoboka ufise pastor uzoca ubigenza gute? Reka ndababwira nibaza gushika kumva ko ibintu byose robitakaze reka ikintu kimwe conyene nama niyakosha nama ngerageza gufata nk'umuntu ariko aratwagwa ati umugabo naho ntwagwa iki kimwe cyo ndakugumana ndi umwana w'Imana. Haleluya! Niko mtoto wa mfalme narahariwe naratsindanishijwe. Hari ijambo Pawulo avuga ngo ubu noneho nibukira abashitsi n'akavantara ngo ariko muraho mu nzu y'Imana. Iki kintu nta muntu ashobora kukinyaka. Pastor naho ndakwemera uri pasteur principal hano uwo kinyaka si player nukuri turakubaha nukuri uri umuntu akomenga nukuri none uwo kinyaka gagasipe bishop mama bishop nwazo nukuri bishop turamwemera none yonyaka ku mwana w'Imana. Haleluya! Haleluya! Niko mtoto wa Mungu. Hari abantu bari kwari present ngo Yesu ashimwe ngo nuko ndumukozi w'Imana. Sasa tuko mtoto wa Mungu tu. Mundongo ya mashengero mbalimbali. Sema tuko mtoto wa Mungu. Iki kintu umunsi wa kibuze uzobutakaje byose. Mpwemu yera aduhereza kwemezwa ko turabana b'Imana. Mbega hari ibintu bituma dukekera ko turabana b'Imana. Ngira mvuga ibintu bikeya. Ibintu bikeya bishobora gutuma dutangura gukekeranya. Ubwa mbere Satani ashobora gutera ubwenge bwacu kuko hari ibintu tutabonesha amaso. Igikorwa cya Kristo cyo kudutsindanishiriza ni ikintu cyabereye ahantu mu ijuru, ni ikintu cyabereye ahantu kure, ni ikintu cyabereye tukura kubyita ngo muri tribunal y'ijuru. Aho niho twitiwe abatari ku rubanza, ariko ntituhabonesha amaso. Ni ibintu bisaba twizeye ijambo ry'Imana rivuga. Ni ibintu ndashobora gufatisha amaboko. Ni ibintu ushobora kubwira umupagani akavuga ati wowe uri umusazi. Ni ibintu ushobora gutuma usimbasimba hano abantu ntibabitahure ko watsindanishijwe kandi mu buryo budasubirwamo. Kubera ari ibintu tudafatisha amaboko, ari ibintu byabaye deklare muri tribunal y'ijuru, tukemezwa n'ijambo ry'Imana. Satani ashobora kudutera akabidukekeranisha. Kiri kintu cya kabiri gikomeye gishobora gutuma dukekeranya n'igihe uyu yadutsindanishije tumubabaje kenshi. Iyo uguye mu byaha uyu yagukunze ukamubabaza kenshi bizoshika Satani avuga ati mbega wibaza yuko atugukunda. Hewe wibaza ko agukunda, wibaza yuko uyu Yesu umaze guhemukira gucyanye azokwemera kuri wa munsi. Izizo ntambara mu Kristo yagwaje mu gitabo c'ingenzi yumva amajwi amwongorera umaze yumvira ijambo ry'Imana rimusubizamo intege. Mpwemu musubizamo intege aterega Satani iri kurambwira ngo narahemukiye umwami wanje. Ayo majambo ndayakunda. Ndashimira abavyeyi banje bampaye igitabo c'ingenzi ndi muto. Umuntu witwa Pasteur nababwiye yasomye igitabo c'ingenzi ari muto arinda saza apfa. Aricyo gitabo cya mbere asoma agisubiramwo uko umwaka utashe.
icyo gitabo kiraryoshe. Igihe Satani abadayimoni bariko bongorera mu Kristo ko yababaje umwami Yesu, urazigera yaciye yishura, yabwiye ati Satani, erega hari n'ibindi wibagiwe namubabajemo, ivyo kurambwira ni bike, hari n'ibindi vyinshi nakoze ariko vyose yarabimbabariye. Haleluya. Hano ngo yarambabariye. Haleluya. Yaratubabariye. Murabe mu maso mbwete, erega ivyo bintu uri kurambwira ko nahemukiye umwami wanje, n'umwami wanje arabizi kandi yarabimbabariye. Hari igihe agufatira muri ivyo bihe byo kuneshwa kugira ngo gukekeranishe kuri umwana w'Imana. Mubwira ati umwami wanje ari kumwe nanje. Uyu mwami dufise si utunezererwa iyo turagendera mu ntsinzi gusa ngo vora mu mfisi. Urabona igihe abarinzi b'abandi bari ngaha imbere mwabonye, nta mwana mwabonye ataciye abandi bana baciye, yasimvye hajya ahantu ujya n'umuhungu wanje naze uvuga ni vora mu mfisi. Urabona Imana si Imana ivuga iti ihindure ko twakoze exploit, ikivuga ati vora mu mfisi. Oya, ngo ni Imana ibabarana natwe no mu ntege nke. Ivyo bihe nyene uri kuracamwa bigoye, aho ugerageza kumunezereza bikanga, wari uzi yuko ariko arabarana nawe. Ako gatima kaniya kwifuza kumugororokera biriko birakugora, n'agatima kamuhesha icubahiro. Naho umengana gatonya aragakunda kandi aramanuka, arazi kumanuka kugira ngo ababarane n'ababaye. Iki ni ikintu gikomeye cyane gikunda gutuma dukekera agakiza. Ni igihe tubaca mu bihe bigoye bikomeye, mugabo mugatukumva mu bigumbagumba Imana sihiri kandi atacaha twakoze. Biratubwira ivyo baje kuvuga. Hari igihe duca mu bihe Imana ikatwima ca gicu kiryoshe co kumva ko ari hiri. Bene data, ivyo bihe nta muntu umwe atabicamo. Nijoro ry'umwijima utasanzwe, nibihe n'abagenzi baguhemukira, nibihe ibintu byose vyanka, nibihe ishengero ritagutahura, nibihe abantu bose baguta, nibihe vyanga, nibihe urugo rugenda nabi rwose. Kandi muri ivyo bihe nyene ukifuza kumva umenga akaririmbo ka Ponengo ngo gumbiru muntu, ukumve ushaka kugumbira mbwa ukumva ubwo bushuhe bwiwe nturi kurabwumva muri ivyo bihe bitoroshe. Wibuke yuko yifuza kumenyereza kugendera mu kwizera, yifuza ko wizera ko ari hari uvyumva, wizera ko ari hari n'igihe utavyumva. Hari akajambo nasomye kera ndi mutonya nciga icongereza, Pasteur Jimmy twariganye icongereza kera ngaha, hari akajambo gatonya umuntu ncigeze n'igicongereza kavuga ngo I believe in the sun even when it's not shining. Kavuga ngo n'igihe izuba ritariko riraka ntaribona, ndazi ko izuba rihari. Nibande ngaha anye nihaba ku mugoroba uvuga ati nta zuba rihari. Izuba le soleil ni ikintu cyambere kiri stable. Mbere n'igera nyideplasa burya abantu babivuga ngo lever au coucher du soleil. Oya, ukuri ngere twe tubibona ni mouvement apparent, niko tuvyita le mouvement apparent du soleil. Ariko izuba ari ikintu cyambere gihamye, ni twebwe isi yacu izunguruka hejuru y'izuba. Alors nimba ari mwijoro ntaco bihindura ko izuba rihari. Izuba rirahari n'igihe atamishwara yaje turiko turabona. Imana irahari n'igihe atabigumbagumba biryoshe kurumva mu mushaha wawe n'ihibiri. Ivyo bihe bigoye Satani akunda kubiduprofitiramo kugira ngo aduteze gukekeranya. Kiri kintu gikomeye n'igihe turiko turababazwa, la souffrance, ibihe vy'indwara extreme, ibihe vy'umubabaro urenze urugero, maze Imana ntigukize. Ni benshi baca mu bihe vy'imibabaro kandi ikomeye, maze bakifuza gukizwa uwo mubabaro. Imana itabikoze bati nukuri niyumvira ko ntari n'umwana wayo. Ndaza abantu bakekeranya Imana mu bihe vya mbere bayihamagaye ntiyishuye iryo sengesho nk'uko babishaka,
kandi ikaba ari ibihe by'umubabaro. Hari article nanditse ku munsi w'ejo iriko irafasha abantu benshi, natari kuronka abantu banyandikira ati mukuri ndumva niko ndafashwa mu buryo budasanzwe. Ni umugore yabaye umissionnaire ngaha anye muri Congo, umugore w'umwongereza yize Cambridge, ishure rya mbere rikomeye ryiza, aca doktora y'ubuvuzi muri Congo, mu Bwongereza i Cambridge, aca kuba umissionnaire ngaha muri Congo. Hanyuma za ntambara muzi z'imyaka 60 z'abamaye murere n'abaki zitangura kuba ngaha muri Congo ari yari iyumvire yari yarahevye vyose. Uwo mugore no kurongorwa yari yarabihevye. Yitwa Yerena aza ngaha muri Congo avura abantu bagwaye imbembe, yaravyaza abagore badafise ikibavyaza, atanguza ibitaro batandukanye. Ariko igikomeye yaforma aba infirmiere kugira ngo bahinduke bavuga butumwa ariko baravura abantu. Ariko umunsi wabo bene baraza baramufata, baramukubita, baje kumukubita bamukorera ikintu. Hari abantu bavuga ngo Imana ishobora, je narumvise abantu bavuga ngo nukuri ngo umwana w'Imana, ngo nta muntu yo gufata ku ngufu ngo kuvyore, ngo nukuri ngo umwana w'Imana bije Imana ishobora kuvyemera. Hari umuntu ngabaza kwivuga ngaha, uwo mugore abarobere baramufata baramuvyora, arandika aravuga ati Mana ibi byose no vyihanganye, cyukuri narakwihaye, naguhaye ubuzima bwanje bwose, nahevye no kurongorwa ukandega gushika kuri urwo rugezo. Hanyuma ndamubwira ati niteka gusangira nanje ibibabaro, kuko abo nkomeretsa ni nabo mpezagira, abo nkomeretsa ni nabo nkoresha. Ijambo ryahinduye ubuzima bwiwe. Satani aza muri ivyo bihe yumvira yuko urakorera Imana, uri mu missionnaire gushikaho abarobere bakuvyora. Wewe wocu uvuga gute? Uvuga ati Imana ntibaho, canke ntibibaho ntinzi. Ariko ni muri ivyo bihe Mpwemu Yera aza akadusubiza kwizera kw'Imana ariho. Haleluya, haleluya. Iyo Mpwemu Yera kwaduhereza kino cemezo cyo mu mutima ko turi abana b'Imana, arakoresha ijambo ry'Imana kugira ngo aturemeshe, arakoresha kandi n'igishinga ntaye cy'ibwina mu mutima kitafatitse mu buryo bugaragara, mugabo ibwina ukumva uremeje kuri umwana w'Imana. Mugabo kandi arakoresha n'igishinga ntaye cy'inyuma, bene data bakuravye ubuzima ingene ubayeho, akavuga ati by'ukuri uyu ni umwana w'Imana. Murabyuka Yesu ari ku musaraba ngo ajya basada wavyitegereje avuga gute ngo by'ukuri uyu ni umwana w'Imana. Rero ico gishinga ntaye kiza mu buryo butatu. Kiza kubera ijambo ry'Imana rivuga ko abizeye Yesu Kristo bakizera ubutumwa bwiza bose ari abana b'Imana. Nimba warizeye ubutumwa bwiza bw'ukuri birivuga ko umwana w'Imana, byizera. Bwa kabiri hari igishinga ntaye cy'ibwina wemezwa mu Mpwemu yawe, Mpwemu Yera abwira kandi Mpwemu yanje ko ndi umwana w'Imana. Bwa gatatu reka abandi bantu bakwitegereje bavuga turi umwana w'Imana. Ni ibintu gusa uvuga ati ngo je ndakuri umwana w'Imana rero. Muga abandi bantu bose bati kuri umwana w'Imana. Ivyo bintu wowe uzi wenyine atawundi muntu ngashingira ntaye, ivyo bintu nivyo. Niyo mpamvu igishinga ntaye c'inyuma c'ingene ubayeho, igishinga ntaye c'imbere c'ingene unywanye na Mpwemu imbere muri wewe, n'igishinga ntaye c'ijambo ry'Imana bifataniriza hamwe gukomeza ico cemezo yuko uri umwana w'Imana. Semeni amen. Haleluya. Hari ikintu ca kane Mpwemu Yera akorera muri twebwe, aduhereza ingabire kugira ngo dushobore gukorera Imana. Mpwemu Yera atwambika ubushobozi, akaduhereza ingabire kugira ngo dushobore gukorera Imana. Haleluya. Aya n'amajambo akomeye. Reka nsabe Gringo, Pasteur Gringo adusomere 1 Corinthiens Abikorino ba mbere 12 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 3. Acha simba asome uwa 11. Tukurikirane Abikorino ba mbere 12 kuva ku murongo wa mbere gushika ku 3. Acha sobe Abikorino ba mbere kandi 12 umurongo wa 11. Twabonye Mpwemu Yera kimwe mu bikorwa akora, atwambika ubushobozi, akaduhereza ingabire yo gushobora gukorera Imana mu buryo bwose. Abikorino ba mbere 12 aravuga ngo bene data ivy'ingabire za Mpwemu si ngomba ko mutabimenya. Murazi yuko mukinjabuka mwakwegwa mukaja ubigirwamana bitazi kuvuga nkuko mwabikwegeweko. Ico gituma mbamenyesha yuko ata muntu avugishwa na Mpwemu w'Imana avuga ati Yesu ni kivume,
kandi ata muntu ashobora kuvuga ati Yesu n'uhoraho atabivugishijwe na Mpwemu yera. 11. Ariko ivyo vyose uwo Mpwemu umwe niwe abikorera muri bo, agabira umuntu wese uko agomba. Amen. Kubera ko Paulo agitangura kino kiganiro c'ingabire za Mpwemu yera, atangura kuvuga ingene abantu babayeho batarakizwa, ingene basenye ibigomana bitavuga. Ariko ko tuje tuvuze ubwa kabiri duhabwa Mpwemu yera adushoboza kuvuga ko Yesu ari umwami, Yesu ari uhoraho, ko Mpwemu yera ariwe dushoboza kwatura ko Yesu ari umwami, ari hejuru y'ibigomana vyose, ahambaye, akomeye. Kino kiganiro c'ingabire za Mpwemu yera agitanguza ayo majambo y'intangamarara. Kubera iki? Ingabire zose duhabwa zigamije kwerekana ko Yesu ari umwami. Haleluya. Pasteur Jean Marie hano muri sose muvuga ngo itangazo rya mbere Yesu ni iki? N'umwami. Iyi ni jambo rikomeye, la seigneurie de Christ, the lordship of Christ. Ikintu cyatuma abakristo ba mbere bahamwa kwari kuvuga ko Yesu ari umwami. Jésus est le Seigneur. Haleluya. Ingabire zose duhabwa zigamije kudutuma twamamaza tuvuga ngo Yesu n'umwami, Yesu n'umwami. Biratangaje ingene abantu yo kwavuga ingabire za Mpwemu yera batabifatanya na Yesu Kristo. Ni ikintu kibabaje, kuko igihe Paulo agira ikiganiro c'ingabire za Mpwemu yera mu Banyefeso, naho nyene tubona ko abifatanya n'igikorwa ca Yesu Kristo. Adusomere Abanyefeso 4 kuva ku murongo w'indwi gushika kwa 12. Abanyefeso 4 umurongo w'indwi gushika ku 12. Tuko twitegura kurangiza kuva ku murongo w'indwi gushika ku 12. Naho nyene turabe ingene abifatanya n'igikorwa ca Yesu Kristo. Ariko umuntu wese muri twebwe yahawe ubuntu nk'uko tugererwa ingabire ya Kristo. Nico gituma ivuga iti yaraduze aja iyo hejuru, ajanye iminyago, agabira abantu ingabire. Ariko iryo jambo ngo yaraduze ni iki? Mbega ntiryerekana yuko yabanje kumanuka ikuzimu? Uwo yamanutse niwe yaduze aja hejuru y'amajuru yose kugira ngo anengesere vyose. Kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba abavugishwa nawe, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba abungere n'abigisha, kugira ngo abera babone gutungana, baheze bakore igikorwa cyo kugabura iby'Imana, bubake umubiri wa Kristo. Amen. Nabwire Paulo kwavuga yuko ikiganiro c'ingabire za Mpwemu yera tuzagitahura mu kirere cagutse c'intsinzi ya Yesu Kristo. Uwamanutse niwe kandi yazutse kugira ngo anengesere vyose. Hanyuma uwo yaduze niwe yatanze isabagire ingabire zitandukanye za Mpwemu yera, aca zidondagura ngaho. Mugabo azifata n'igikorwa ciwe cyo kuzuka no kunesha no kunengesera vyose, kugira ngo reka ko ingabire zigamije kwamamaza intsinzi ya Yesu Kristo, ko ingabire ari umusesekara uyu amaze kunesha vyose ngo acasuka ingabire mu bamwizeye, kugira ngo izo ngabire zibashoboze kuvuga kino gikorwa kidasanzwe gejeje kuba ko Yesu yapfuye, yazutse, yaduze mu ijuru kandi agiye kugaruka. Ingabire yawe nimutayitahura muri ubwo buryo kwigamije kuvuga Kristo, kwigamije kwamamaza Kristo, kwigamije kugaragaza intsinzi Yesu yazutse, Yesu yapfuye akazuka, iyo ngabire uri kwiyumvira mu buryo bwo kwitumbereza ko mu buryo bwa egoisme, mu buryo bwawe wenyene, ariko uri kurayiyumvira mu buryo bw'igikorwa ca Yesu Kristo. Ingabire kandi tuzihabwa kugira ngo zikoreshwe na Mpwemu yera muri twebwe. Atanga rero isabagire ngo nk'uko we agomba. Ku murongo wa 11 yadusomeye muri Korinto wa mbere 12 umurongo wa 11, atanga nk'uko ashaka. Bamwe akabahereza iki, abandi akabahereza iki. Reka mvuge ikintu gikomeye cyane. Uyu Mpwemu yera yifuza gukorera muri twe ku buryo izo ngabirano yaduhaye ziserukana ubushobozi bw'Imana. Nta kintu na kimwe yifuza ko tugaragaza mu ngomezi zacu turiko tuvuga intsinzi ya Yesu Kristo. Niwe ko Mpwemu yera yatanze kugira ngo ashimagishe Kristo, ngo uwo niyaza ngo azoshira hejuru jewe. Iyo yari kuradukoresha nugira ngo Kristo ashigwe hejuru.
rero Kristo ashaka gushikwa hejuru mu nkomezi zacu. Intsinzi ya Kristo dushaka kuyamamaza mu nkomezi zacu, tuyamamaza mu bushobozi bwa Mpwemu Yera. Niyo mpamvu yabwije intumwa ziwe ati nimugende Yerusalemu murindire ingabire ya Mpwemu Yera. Ibyo n'intwari yo ku murongo w'umunani, muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyamaza, muzobivyabura cyo kunshingira intahe Yerusalemu, Yuda, Samariya gushika ku mpera z'isi. Iyumvire ko intumwa ntizari zikeneye Mpwemu Yera ngo zivuge ubwa kabiri, bari baravutse ubwa kabiri, ariko bari bakeneye ubushobozi bwa Mpwemu Yera kugira ngo bavuge ibyabaye ko Yesu yazutse. Nta n'umwe muri twebwe ahamagariwe kuba propagandiste, kuvuga ibintu vya Yesu ko avyumviriye no mu nkomezi ziwe no mu bwenge bwiwe. Twahawe Mpwemu Yera kugira ngo ashimangire igikorwa ca Yesu Kristo mu bushobozi bwose. Iyumvire ko na Yesu Kristo yari aho ku isi yategeza gukora igikorwa ca Data mu bushobozi bwa Mpwemu Yera. Muri Luka 4 ngo Mpwemu Yera ari kuri jewe kuko yadobanuje amavuta kugira ngo mbwire ubutumwa boro, mbwire abarindwa ko barekure, mbwire impumyi ko zibona, mbwire abafungwa ko bidegembya, ntangaza umwaka wo kumererwamo n'Uhoraho. Ubushobozi bwa Mpwemu Yera nibwo buserura izo ngabire, maze izo ngabire tuko ziragaragara ubushobozi bwa Mpwemu Yera, abantu bakagaragaza intsinzi ya Yesu Kristo, bagashingira intahe Yesu Kristo. Ubwa gatanu tuko turarangiza, ubwa gatanu, Mpwemu Yera iyo tumuhawe adushoboza by'ukuri kuvuga ubutumwa bwiza. Ndavuze ingabire Mpwemu Yera zitandukanye aduhereza, mugabo ngira ngaruke ku kintu gikomeye naho ntagitebako, ko umuntu wese yakiriye Mpwemu Yera ategereza kugira ubushizi bw'amanga mu gushinga intahe Kristo. Twavuze ingabire zitandukanye, ushobora ati jewe nta ngabire yo kwamamaza Yesu Kristo mfise, ariko bitwereka ko Mpwemu Yera kiri mu bikorwa akora, apana mu evangeliste, apana mu buzima bw'umu evangeliste, mu buzima bw'uwizera biratandukanye. Ndiko niga ikigo cya mu buzima bw'uwizera, apana mu buzima bw'umunyengabire yivuga butumwa. Umuntu wese yizera ahabwa ubushobozi bw'ugushinga intahe Yesu Kristo. Pasteur Binga dusomere Ibyakozwe mu 4:27 gushika kuri 31. Tuko turitegura kurangiza Ibyakozwe mu 4:27 gushika kuri 31. 27 havuga ngo kandi by'ukuri muri iki gisagara Herode bona Ponsiyo Pilato hamwe n'abanyamahanga n'imiryango ya Isirayeli bakoraniye kurwanya umushumba wawe yera Yesu, uwo warobanuje amavuta ngo bashitse iby'ukuboko kwawe n'inama yawe byari byagabiye byose ko bizoba. Kandi none mwami, raba agahahirizo kabo, uhe abasavyi bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amanga rwose. Ukiramvuye ukuboko kwawe gukiza indwara, ibimenyetso n'ibitangaza bikorwe mu izina ry'umushumba wawe yera Yesu. Bahejeje gusenga aho bakoraniye haratigita, bose buzuzwa Mpwemu Yera, bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Amen. Mbega abantu bavuze ijambo ry'Imana bari intumwa. Titre bivuga gute ngo ishengero rivyumvise risaba Imana kurinduka. Aba bantu bujujwe Mpwemu Yera bakaja mwibara kuvuga gushinga intahe Kristo ni shengero, si evangeliste, si groupe y'aba evangeliste. Abantu bahisemo gushinga intahe Kristo bihagaze kuko umuntu ateye temperament yiwe, ari umuntu asanzwe anyaruse kuvuga no kuvuga ibintu. Oya, hari abantu bavuga amajambo menshi mbwa batazi gushinga intahe Yesu Kristo. Ari abantu bubahuka mbwa badashaka kuvuga Yesu Kristo. Hari abandi bantu bitonda ariko hageze kuvuga Kristo, haleluya, bagahabwa ingabire y'ubushizi bw'amanga. Umuntu umwe niwe yakora ahantu hanyuma yari mushasha mu gakiza, mugabo yarazi ko Mpwemu Yera atanga ubushizi bw'amanga. Umunsi wo bwati je naho ndi mushasha muri kano kazi, je numva no kubwira ubutumwa umushefu wanje. Hanyuma umunsi umwe aragenda adoda ati patron ndagukeneye, ati injira nta kibazo. Ashitse imbere yiwe ujya mu muntu ave patron n'igitinyiro ciwe, acavuga ngo mwashobora kuri ha dossier na ihejeje. Ataragenda agiye yumva arabaye mu mutima, ati byase yongera arasenga ati Imana kubera ko byananiye kuvuga Yesu. Arenda yihanukira uwundi munsi aragenda ati patron narinda bakeneye, ati nta kibazo nimwinjire, ati mwe mwambiriza nabihejeje. Ariko bwa gatatu ashika imbere ya patron yasize ati Imana mpereza ubushizi bw'amanga.
ndazi ko Mpwemu wawe atanga ubushizi bw'amanga. Ashize imbere ya Pasteur amubwira ati Patro, jewe numva mu mutima ikintu manye iminsi mbuza amahoro. Hamwe wose naje kukubwira ngo nahereje dosiye wampaye, sivyo narinje kuvuga. Naje kukubwira ko uri umunyabyaha, kandi ko hari urubanza rw'Imana kuri wewe, kandi ko Yesu yapfuye ku bwawe kugira ngo uronke ubugingo budashira. Umupatiri kubita hasi arihana ati ntuzi igituma ubimbwiye, ati maze iminsi numva mbuza amahoro mu mutima, ati kwibwirwa na wewe tutigera tuganira, ati numva ari icyemezo ca nyuma ko vy'ukuri Imana yifuza ko ngira ubu bujandimo. Mpwemu atanga ubushizi bw'amanga budutuma dushingira intahe Yesu Kristo, turi abantu bitora canke bashashwanutse, turi mu bihe bigoye canke mu bihe vyiza, tugashingira intahe Yesu Kristo. Ubwa gatandatu tuko turarangiza, Mpwemu Yera atanga ivyizigiro. Mpwemu Yera atanga ivyizigiro. Twavuze ko atanga icemezo, assurance, kandi Mpwemu Yera atanga ivyizigiro. Tusoma Abaroma 8:23. Ivyizigiro rero ni ikintu tutarabona, mugabo Mpwemu Yera akaguhereza kucizera, kukigumbira, kandi kikagumya umutima wawe. Igitabo cy'Ivyashora kivuga ngo numva ijwi rivuye mu ijuru rimbwira ritandika riti noneho hahirwa abapfapfira mu mwami. Ngaho ijambo Yohana yongerako ngo maze Mpwemu aravuga ati egobe baruhuka ubutame bwabo, kuko ibikorwa byabo bijanye nabo kandi bibakurikiye. Mbega iri jambo rya egome Mpwemu yarivuga ryari? Arivuga ariko aremesha umutima w'uwizera hagati mu ruvu, amwemeza ko hari ivyizigiro hirya y'uruzi. Muribuka mu Kristo ariko arajabuka uruzi rw'uruvu, yaragize ubwoba, arataka. Naho nyene mu rupfu Mpwemu yaduheze ivyizigiro yuko bidaheze. Mpwemu yaduheze ivyizigiro turi mu bibabaro yuko amarushwa yacu ahawutse y'akanya ka none yiyongeranje kudushikiriza ubwiza buremereye ubwiye bitazoshira. Abaroma 8:23 adusomere tuko turarangiza. Baroma 8:23 baravuga ngo kandi si ico gusa, ariko natwe abafise umushuzo wa Mpwemu mu mitima yacu kandi si ico gusa, ariko natwe abafise umushuzo wa Mpwemu natwe nyene tunihira mu mitima yacu twiteze gucika abana b'Imana, niko gucungurwa kw'imibiri yacu. Amen. Turindiriye gucungurwa kuzuye, turindiriye vyawe tuzokwambikwa ubwiza. Ngo maze gutunihira muri iyi mibiri, tunihira muri zino nsago, ngo turindiranye gishika ico gihe Yesu azoza akaduhereza ubwiza bwuzuye. Mugabo niki kidufasha? Ngo dufise iki? Umushuzo wa Mpwemu. Ni iki dushoboza? Ni les prémices de l'esprit. Ni Mpwemu yatwahawe ngo atubere ngo nka gage, atubere na les prémices, atubere nka garantie yuko vy'ukuri umwandu wacu uzowinjiramwo kandi vuba. Reka ndababwira, iyo umuntu ataciye ku musaraba ntashobora kugira bino vyizigiro, kuko Mpwemu Yera ahabwa abizeye Yesu Kristo, abaciye ku musaraba. Iyo umuntu atafise Mpwemu Yera aratura ubukru. Reka ndababwire, urupfu sinovuga ngo kuje sindapfa ngo umenye ngene urupfu rumeze. Sinzi mwe murazi ngene urupfu rumeze. Urupfu rwo rwose rurafise akantu k'iterabwoba, kuko ni ikintu utarigera tumenya. Birashobora gushika igihe nzoba negereje urupfu ntazogira ubwoba. Mugabo ashaka kubwira umudamu wanje uzonyitegereza, burya bwawe uzomara umwanya mutonya gusa, haheze umwanya uzobona ngeze kuki. Urabona Mpwemu Yera atubwira ati ntibihereye aha, biratambuye. Mpwemu Yera atubwira ati ugira winjire muri wa mwanda. Mpwemu Yera atubwira ati umviriza, ubu rero ugira uhabwe ugucungurwa kuzuye. Ivyo vyizigiro araza akabiduhereza ati egome baruhuke ubutame bwabo, kuko ibikorwa byabo bijanye nabo bibakurikiye. Hahirwa bapfira mu mwami. Turangiriza ngene Mpwemu Yera duhereza ubusabane
hagati yacu mu ishengero, akaduhereza kunywana nk'ishengero. Yadufise umwanya twari kuvuga vyinshi Mpwemu Yera akorera mu buzima bw'Uwizera, ariko nahisemo kuvuga bino bikorwa indwi bikomeye Mpwemu Yera aduhereza ubusabane hagati yacu n'ishengero. Abi Filipi 2 kuva ku murongo wa mbere gushika kwa 2 niyo majambo ndabatekereye tuko turarangiza. Mwakoze kunyihanganira kandi murakunda ijambo ry'Imana, muraririmbura ku murango no mwijoro. Abi Filipi 2 murongo wa mbere n'uwa 2 tuko turarangiza. Ngire Mpwemu Yera aduhereza kugira ubusabane hagati yacu. Nuko namba hari ukuremeshwa muri Kristo, namba hari ukwirugwa kuva mu rukundo, namba hari ugusangira Mpwemu, namba hari imbabazi n'ikigongwe, mwuzuze umunezero wanje muhwanije imitima, musangiye urukundo rumwe, muhuje umutima n'inama. Amen. Mbega amajambo avuze aroroshe kubamwo turi mu ishengero. Cyane mwa amajambo twe twumviriza ukavuga ati na ya majambo nyene. Amajambo ariko aravuga niyumvira ko yoroshe. Ariko Mpwemu Yera ni watuma mu ishengero. Simuze ko hatabaho ibibazo. Mukuri hazokwama hari ibibazo. Vyerekana yuko tutaracungurwa kwicaha gikorera muri twebwe. Hari igihe bizoshika Pasteur Gringa mbabarire nkahinduka nka wundi muntu. Kabatira no biri wa muntu ahora twigisha. Ariko aza yihangane bukenzo shaza kumusaba ikigongo. Kuko Mpwemu Yera natwemerera yuko duca ako kagozi k'ubusabane, aho kagozi k'ubumwe, ko gushira umutima hamwe, ko guhuriza hamwe kugira ngo turwane ishaka ry'ubutumwa bwiza. Yongere adusomere ayo majambo. Icaha kiratosekaza ubusabane hagati yacu mu ishengero. Ivyizigiro tuba dufise tuba dusiganye n'ivyahe. Nuko Mpwemu Yera yatugize ishengero azotuzigamira muri ubwo busabane gushika kuri wa munsi. Mpwemu Yera yishura rya sengesho Yesu yasenga kuri wa munsi akavuga ati Mpwemu ati data ubagira umwe nkuko jewe nawe turi umwe, ubagira umwe. Iryo sengesho ry'ubumwe Kristo yadusabiye kuri data bishitswa neza na Mpwemu Yera aza aranagura mu ishengero ibigenda biratosekaza imigendanire yacu hagati yacu. Yongera usomera kuri aya majambo, ahejeje kuyasoma duce duhaguruka dusenge, dusengera imitima yacu, dusengera ishengero. Pasteur nyene Gringo acha turongora muri aya masengesho. Imana iraheza Kristo. Nuko namba hari ukuremeshwa muri Kristo, namba hari ukwirugwa kuva mu rukundo, namba hari ugusangira Mpwemu, namba hari imbabazi n'ikigongwe, mwuzuze umunezero wanje muhwanije imitima, musangiye urukundo rumwe, muhuje umutima n'inama. Amen.